Izo nyigisho zatangwa ku munsi wa mbere igenekerezo rya 24 Ruhuhuma gushika ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere Ntwarante uyu mwaka wa 2025. Umuyobozi w'ibiro bijejwe inyigisho z'ibanze na shure shingiro cy'u Burundi Imakire abanza kutubwira abo izo nyigisho zari zerekeye. Izo nyigisho zari zerekeye abo twita mu rurimi rw'ikinyamazuru les encadreurs de proximité. Nabo ni uwa mbere ni DCE, bien sûr mbere ya DCE haza DPE, hanyuma DCE nabo bakorana, ni ukuvuga ngo abagenduzi babiri basanzwe bakorera muri DCE n'uwundi umwe yegukira iyo DCE nyene mugabo asanzwe atonda muri DPE akukira, ni ukuvuga ngo abo bagenduzi batatu kuri DCE twaje dushiramwo rero na DCE agira kane, bari abantu bane kuri komine yose, hagaca haza na DPE yaraba izo komine zose zisanzwe ziri muri province yiwe. Mu bisanzwe bari bane kw'ikomine, amakomine yose yarashikiriwe, nta komine nimwe twasize kuko twari turamutse dushaka kubigisha kuko ntibari bwigere baronka iyo formation kuva izi nyigisho za école fondamentale zitangura. Kubereka bimwe mu bitabo twakoresheje ari byo twagiye turakoresha mu maformation yose, mu nyigisho zose twagiye turaha abo barezi. Hariho igitabo uwabagirisha izo nyigisho, c'est-à-dire uwagira formation, igitabo twita module de formation, nico camufasha kugira ngo ashobore kubashikiriza ibiri mu gitabo c'umwigisha, mu gitabo c'umwana no mu tundi dukoresho mfasha nyigisho dusanzwe tubaha. Iki rero nico uwo muntu yabafasha yaba ariko arakoresha. Hariho rero n'ibindi bitabo, igitabo camwigisha n'igitabo c'umunyeshure, hariho n'igitabo c'imyimenyerezo tuba twategekanije naco nyene twarakibahaye, n'utundi dukoresho twinshi dufasha kugira ngo baze baradukoresha. Aha rero ndafise n'ikindi gitabo, akarorero k'igitabo kimwe muri ivyo bitabo twakoresheje, igitabo c'umwigisha. Igitabo c'umwigisha iki ni c'umwigisha w'indimi, nico nashoboye kuronka muri kano kanya, ariko n'ibindi vyubatse nk'uku nyene nivyo rero umwigisha aheza agakoresha mu kugirisha inyigisho z'abo bigisha. Hanyuma iyo ashitse imbere y'umunyeshure ikirya ca mbere ntaheza ngo gikoreshe, aca akoresha iki na ca kindi c'umunyeshure n'utundi dukoresho rero tuba twabateguriye. Aravuga n'igituma babonye ko muguna wari ukeneye izo nyigisho. Zari inyigisho dusanzwe duha abandi bigisha bose iyo duhejeje gukora ico gitabo co muri iryo somero rishikiriwe, turaheza tukabagirira formation, tugaca tubaha ivyo bitabo. Ni ukuvuga ngo mu kugira ngo twerekane ko dushikanye iyo programme mu mashure uko bisanzwe bigenda. Rero kuva izo nyigisho zigitangura ntitwashobora kuronka uburyo bwo gushiramwo abo bagenduzi, ariko tukabona yuko hari kibuze kuko nibo baheza bakaduserukira cane kurusha abandi muri ayo mashure, baraba ingene ivyigwa biriko biratangwa. Twizeye ko bizoterera cane kuko abo bantu nibo baturabira abigisha, nibo bari hafi yabo, nibo babona kuturusha, nibo babafasha iminsi yose, ku munsi ku mwanya baraheza bakabafasha. Twibaze rero yuko ubu bazoheza bakabafasha neza cane kurusha uko bahora babikora. Ico Burundi Imakire agasabo baronkejwe izo nyigisho ko bakoresha ubwo buryo bushasha kugira ngo basuzume neza ko inyigisho ziko zitangwa neza mu mashure. Ico tubasaba nuko bomera nk'abibagira gatoyi uburyo bahora bakoresha, bagafata uburyo bushasha. Twahora tubacishiriza ko tugiye kubaraba ku kivi, ariko ubu bigiye kuba vyiza kurusha, turavyizeye. Tubasaba rero yuko bokwakira ubwo buryo bushasha tuza turabashikiriza, twabashikirije noneho muri izi nyigisho baraye baronse, bakabukoresha neza atakibasamaza, bakegera abigisha bakabafasha kugira ngo nabo baheze bakoreshe vya bintu twagiye turabigisha kuva mu mwaka wa mbere gushika muri uyu mwaka wa gatanu tugezemwo, babikoreshe neza kurusha. Twizeye rero ko batuzanira umwimbu mwinshi usumvye wo bahora baduha. Ku banyeshure b'umwaka wa gatandatu bizogenda ukunyene nk'uko vyagenze,
ariko ico tutaramenya nuko tuzoba dufise uburyo bwo kwigisha abo bagenduzi, ariko naho nyene twifuza yuko bishobotse hobamwo bakeyi bakazogenda kudufasha gushikiriza ubwo bumenyi abandi batazoba bashoboye kuhashika muri uwo mwanya, ariko twifuza yuko uburyo bubonetse twobashiramwo nabo bakaza barigana n'abandi bakabimenya niho bokwigisha abigisha neza. Ubu rero hakaba habaye mu mwaka wa 5 kuko ariho iyo mpinduka y'ivyigwa igeze. Mu mwaka uza hakazobe mu mwaka wa 6 hanyuma hazobe iz'imyaka izokurikira.